Erega ubundi ikintu kigukanga iyo kikiza iyo kikiza ariko kimaze gushika nyene uracakira nk'ibisanzwe rero ntabwo byanciye intege ahubwo ntabibonye ahubwo nibwo ntangara ariko nyene byarankomeje Star Boy nyene hari ibintu biza bikagukomeza umuntu nyene iyo ubaye maso nyene ntibivunagura umutima wawe cyangwa ubihakanya cyangwa ubihe ikibanza mu mutima wawe haragera igihe nyene bikagukomeza cyane cyane iyo wizera Imana kuko none nk'umuntu ariko arakuvuga ikintu data mu izina rya Yesu turagushimiye cyane ko utugiriye neza utwongera undi munsi nubihere gucubahiro none data tukwereze kino kiganiro tugiye kuganira data uraza kubana natwe Yesu Kristo tuze kuvuga Vyose Kristo bize kubifasha imitima yaza kudukurikirana uze kubana natwe mwami mu ntango kugeza ku iherezo n'abari twebwe ariko izina ryawe ryurishirwa hejuru ku bwa Kristo umucunguzi wacu amen. Yes, hello my people, abakunzi ba Star TV, reka ndabaramutse ndabasuhuze buri muntu wese akora kurikirana kino kiganiro, reka mvuga ati merci beaucoup ko wafashe umwanya wagakurikirana kino kiganiro. Of course my name is Star Boy the Sheep, Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Love in Town, ububeshi umukozi wo munzu. Ibyo ni biganiro bica kuri Star TV, all the from Burundi, all the from East Africa ndetse no ku isi yose. Rano mbwa Star TV dufise umuyimvita dasanzwe, turi no mu kibanza ciza cyane, ni Bombo Crat Bar. Akabare keza cyane neza na neza ni Avenue de l'Université aho kuri no munsi neza na neza gihe cy'isa 11 tuzakuba tunezerewe cyane ni party idasanzwe izo birimo ibihangange abaririmbyi muzi hano mu gice cy'u Burundi ndavuga n'aba producteur ndavuga n'aba promoters ndavuga n'abandi ba journaliste ku maradio atandukanye aho haza kuba urubanza rudasanzwe ni muri etage ya Ajiko neza na neza Avenue de l'Université haruguru ya Avenue Pomao urenganye nefu neza na neza ya Bwiza Avenue de l'Université ukaduga gato uraza kubona building ndende canke etage ndende ariho Ajiko niho haza kubera ugo rubanza azuba rubanza rumeze neza cyane tuzaguhuriramo n'abaririmbyi batandukanye kandi bakomeye ndetse n'abafanzi batandukanye so karibu cyane mu bwa Star TV tudatevye cyane turi kumwe na Mireille neza na neza umwe mu banditsi IBIBERO VY'UMUVYEYI ifilme nziza cyane novuga yuko yanditse amateka ndetse imaze kuronka amavyuzi menshi cyane ndetse byanamunezereye cyane bidasanzwe bivanye na support mwamuhereje ndamwakiriye ku yindi nciro mu bwa Star TV reka ndamwakire n'amaboko yose ndetse n'abakunzi ba Star TV reka tumwakirize amaboko yose murazi ko tugira urukundo cyane karibu cyane Mimi murakoze umeze neza yego makuru y'imezi ni meza usa neza Mimi murakoze ako kabiri kawe saka bose saka bose ushatse kuvuga iki uya ako kabiri kawe gatandukanye n'abandi ari abagafise kameze uko ariko gatandukanye n'abandi ubona ino poyi wanje ihuye niyo yawe ubona bitatandukanye cyane oya imibiri yose ni imwe gusa atandukanye urukoba urukoba umeze neza ariko turamukiza abakunzi ba Star TV nibaza ko ikiganiro ko kiza kugenda neza kandi ndavyizeye kandi nabantu ariko baragikurikirana baraza kugikunda kuko nabazaniye Mimi n'umuntu mwiza benshi bavuga ko ari umuntu mwiza kandi n'abantu tumuzi tuvuga ko ari umuntu mwiza so kose baramutse ava ko dukora ikiganiro ama tubandanye tuza gukora ikiganiro cy'umwanya muto ariko gifise akamaro siko cyambere ikiganiro kiraza kugenda neza kubera Imana reka tubanze dusenge sivyo okay twiragize Imana muri kano kanya tugiye kuganira kabisa twagiye data mu izina rya Yesu turagushimiye cyane ko utugiriye neza utwongera undi munsi nubihere gucubahiro none data tukwereze kino kiganiro tugiye kuganira data uraza kubana natwe Yesu Kristo tuze kuvuga Vyose Kristo bize kubifasha imitima yaza kudukurikirana uze kubana natwe mwami mu ntango kugeza ku iherezo n'abari twebwe ariko izina ryawe ryurishirwa hejuru ku bwa Kristo umucunguzi wacu amen. Yes amina twasenge n'abakunzi ba Star TV urumva bari ibintu byiza cyane abakunzi ba Star TV ndabaramukije iminsi myinshi
Starboy yari yarampevye basi no guheba urazi kuri umuntu wanje ariko kubera Imana yanyutse umunsi dukora lancement nibaza ko twari kumwe na video yawe na postinze yararabwi n'abantu benshi cyane benshi umunsi dushira ahagaragara ibibero vy'umuvyeyi lancement officiel yabereye muri Panoramique nibaza yuko nico gihe mperuka gupostinga ibintu vyawe so reka tuvuga ati filme ibibero vy'umuvyeyi ni filme novuga yuko neza na neza kuno munsi kwije ibihumbi 123 by'amaviews twarakoze lancement numva shaka kumenya ifilme itaraje hagaragara nka Mimi warabona neza na neza ifilme yawe iza kugarukira canke warabona yuko filme yawe iza kuronka réussite nkiyi inyiri kwiraronka kuno munsi byari bimeze gute kuri Mimi imbere yuko tuza kuja mu bindi bikorwa biri imbere canke imbere yuko tuza kugira commentaire ku bindi bitandukanye urabona iyo ukoze igikorwa cya mbere hamwe uba ufise ubwoba ahandi naho bitewe n'uko wizera Imana ukavuga ngo reka nizere Imana bizogenda neza rero ruhande rumwe nari fise ubwoba bukeya nyene bw'umwana w'umuntu kuko navuga ati ikintu nkoze ubwa mbere ese abantu bazocakira gute bizogenda gute nari ifise amatsiko y'ukuntu nyene abantu bazokwakira igikorwa canje ca mbere rero naranezerewe cyane uburyo bacakiriye niyo filime yanje ya mbere ku giti canje kabisa nyene Imana yaranteturuye abantu nyene barayakira neza ndanabashimira cyane ni na Mimi ku munsi wa lancement officiel ibibero vy'umuvyeyi wagaragaje umunezero ndavuga umunezero ko ugaragaje harabaye uruhande rwo kurira ugakurura amoso zikwera umunezero haraba n'uruhande rwo gutanga ubushimwe butandukanye benshi bari baje ati wayi Mimi kurira ningiki cyatumye wumva wo gukorora amosozi imbere y'isinzi ry'abantu imbere y'abantu baje gushigikira ibikorwa vyawe imbere y'abamenyesha makuru n'abanditsi ningiki cyatumye Mimi arira ndavuga ku ruhande rwo kurira turaza kugaruka ku ruhande rwo gutanga ubushimwe nako mu buzima busanzwe nyene busanzwe ndi emotionnel rero naranezerewe cyane nicyo cyatumye ndira sinarijwe n'umubabaro ahubwo nararengewe n'ibintu Imana yankoreye nararengewe n'ukuntu abantu baje kunshigikira sinari ndavyiteze mu bisanzwe nyene naratunguwe nanje akenshi nyene iyo nezerewe cyane ndarira kabisa yego ku ruhande rwo gutanga ubushimwe waye gutanga ubushimwe aho ni mu gihe tuzi ko hari abasineaste benshi twafashije je ndibuka yuko ari je natanga gukoresha ibiganiro bakinye ba filme then abantu dukora umwuga umwe wo ku ma TV online naho bace barabiboneraho ni mu gihe hari haheze igihe kirekire ari abantu batanguye filme kuva kera ntitugeze tubabona ko ikintu cyo kuvuga ati reka duhereze ubushimwe abantu badufashije ariko kuri Mimi inyuma y'igihe kirekire utamazi uri muri filme ariko arabigaragaje mu bantu novuga yuko bagufashije sigurira abantu batarabikora batumva yuko ugufashwa ari ikintu cyiza cyane kubera ko bavuga ati fasha warafashije twese turi ngaho kubera twafashije of course je rero iyo umuntu ankoreye akantu nyene ndumva umutima nyene wo kumushimira ndumva hari igihe umuntu akorera akantu kumva kabisa ko gakoze ku mutima kiyumvira nishani gikinokora kugira ngo abone ko cya kintu yakora cyanezereye rero nta kundi kuntu ne gushobora kubigaragaza nabigaragaje mu gutanga ubushimwe ku kantu gato mu wese yagiye arankorera rero navuga yuko ari umutima wo guhokonesa kiza bankoreye ni filme ibibero vy'umuvyeyi novuga yuko imaze igihe kitari gito igiye hagaragara même si naho tubona ko yari full movie ifise isaha n'iminota 39 n'amasegonda 16 nibaza ko hari hageze igihe yuko tubona iyindi filme igaragara ku rubuga rwawe rwa Mimi Mireille official ariko ntituzi kibazo gihari nukuyihereza umwanya kugira bantu kugira bakomeze kuyifiringa canke hari akantu kabuze kugira dushobore kubona iyindi filme iza gukurikira iyi ngiyi sinzi kunza kuyivuga ariko tube open nyene uko biri kose nibaza yuko abakunzi ba Star TV ari abana beza kandi bameze neza kumbure hari ikibazo bashobora kukigira ikintu cyiza ugasanga ibintu biragenze neza kubera ko buri muntu wese abafise ukuntu yumva nk'umuntu abafise ukuntu supporting umuntu kuko si twese dusaba support tuzibone mu bisanzwe nta kibazo cabaye kuko ibikorwa birahari byo gukora byinshi na PART2 irahari iranditse
novuga yuko akantu kabaye ntabwo ndaronka uburyo bwo kuyikora sindaronka amafaranga yo kuyikora ariko uvuze part 2 aha ni mu gihe twabonye wanditse full movie bisigura ko ni filme novuga yuko yarangiye byaraboroheye kwandika iyindi filme iza nka part 2 mu gihe kuri no full movie cinema yarangiye neza turabona ati filme yarangiye byaraboroheye kumva yuko mwo kwandika part 2 mu bisanzwe twanditse full movie kubera ko iyo yari filme yo kuja mu higano yari yo kuja muri festival no twayishize nico twayikoze nyene yari yo kuja mu higano rero turaraba gutanga ibice ndavuga reka ndayibahe yose niyo mpamvu nanditse full movie ubundi bwo part 2 yari hari yego bisigura ko part 2 dutegerezwa kuyibona so je nibaza ko ico nokora ni guhamagarira abakunzi ba Star TV ndetse n'aba Mimi kuno kuntu bakurikiranye ino filme ya mbere nibakurikirana ni ya kabiri Mimi mu myaka ibiri tuzamubona kuri indi level ikomeye cyane amen cyane abakunzi bacu mu byukuri baradukunda baranabitubwira hari abadushikira bakabitubwira hari abatwara bavyandika kuri mu comment mu byukuri nyene ndazi ko hari abantu Imana yahezagiye ntituri ko turasaba sinzi ko ntobivuga ariko nyene nk'abakunzi b'ibikorwa byacu baze baranadushigikira baze baradushigikira biba ari byiza cyane nka cyane nk'ikintu wagikunze wumva atakintu na kimwe utokora kuri ico kintu so rero turabisi ko badukunda banadushigikire abo abafise nyene ya je nibaza ko bazogira ico bakoze kubera ko nibaza ko iyo umuntu ariko arasaba support nibaza yuko atabagize nabi na cyane ko turazi n'igihugu kirasaba support mu kindi gihugu ati turashaka ubufasha bw'iki n'iki none umuntu we arinze avuga ati mfasha iki cyawibaza igihugu n'umuntu biratandukanye urinze ubu nabivuga uko ahubwo bari sawa kuko hari n'abandi babisaba batishije mu escrow gusanga uragiye guteka imitwe ni byinshi nyene ariko urinze bivuga uko nyene bari ibintu biri official bari ibintu nyene biri mu muco abafise iyo mitima yo bobikora yes nibaza ko abakunzi ba Star TV bavyumvise ni just kubahamagara kugira baze gushigikira Mimi Mireille kugira ashobore kugaragaza iyindi film urumva ko yanditse asigaye yuko haboneka kamera hari umuntu ashobora kuvuga ati umutwaro wo gukota kamera jewe ndisinye uwunda amatara je nanje ndahari uwundi déplacement ndahari uwundi umusosi wa sazita ndahari ugasanga ibintu birarangiye mu kanya gato cyane so ni film novuga wajemwo ariko umaze kuyijamwo warajyura hura n'ama challenge atandukanye ariko novuga kuri no munsi ni challenge novuga yuko zavuye mu nzira ku ruhande rw'iwawe ariko nibaza ko ku ntango bitari byoroshe kandi byari bigoye twarana navyibonera amaso ko yandi ni igiki kintu wakoze kugira gushika uno munsi wumve kuri Mimi nyene terike kubera ko uno munsi hari habitwa ba Mimi babona umenga siho bari babona umenga n'uwundi Mimi ni igiki kintu novuga wifashishije nka Mimi cyangwa ni igiki kintu wakoze wumve yuko woguma muri stable ukaguma muri stability dasanzwe kubera ko uno munsi kuvugwa cyanye gukorerwa nabi ntivyorohera bose ko bagumana ije stability ariko we waragumanye stability ni igiki wakoze kugira ugume muri Mimi tubona ngaha anye kuri uno munsi cyambere narasenze Imana kigira kabiri nafashe amaso yanje ndayabwira ngo ugomba kuraba imbere cyane gusumba uko uraba inyuma kindi naco nabwiye umutima wanje kutagomba gucika intege mu vyoshikira byose narabwiye umutima wanje ntugomba gucika intege ugomba kubandanya urugendo kugeza ushitse nyene aho ushaka gushika nico kintu yes ngerageje kuraba imbuga za Facebook je n'umuntu nkurikirana cyane ama page atandukanye iyo tugize Imana tukaronka agafoto kawe keza cyangwa ifoto yari yose tukayipostinga haza commentaire y'umuntu wa wundi umwe nyene izina ariko je nibaza ko ngerageje gukurikiza ubwenge bwanje cyangwa kuraba naramenye umuntu yazana zijya commentaire zitandukanye muri wewe nka Mimi wavyakira gute uri kurabona hari umuntu umwe aguma agira comment kandi comment ziri negative mu gihe tubona yuko Mimi mu nzira nziza mu murongo mwiza ariko tukabandanya tubona commentaire itari nziza y'umuntu umwe kandi zina rimwe wavyakira gute nka Mimi nivyagutsitaza erega ubundi ikintu kigukanga iyo kikiza ariko kimaze gushika nyene uracakira nk'ibisanzwe rero
ntabwo byanciye intege ahubwo ntabibonye ahubwo nibwo ntangara ariko nyine byarankomeje Star Boy nyine hari ibintu biza bikagukomeza umuntu nyine iyo ubaye maso nyine ntibivunagura umutima wawe cyangwa ubihakanya cyangwa ubihe ikibanza mu mutima wawe haragera igihe nyine bikagukomeza cyane cyane iyo wizera Imana kuko none nk'umuntu ariko arakuvuga ikintu ugasanga icyo kintu ariko arakuvuga sico wumva ugitaka umwanya kweri urakiraba nyine urakirabisha amaso ugahezagiza ingo ya mukibandaniriza urugendo kuko ntabwo muba musangiye vision kandi ntabwo muba musangiye ubuzima buri muntu wese afite ubuzima bwiwe rero ubonye umuntu ariko arakwinjirira akuvuga nabi agira iki nyene waba ashaka kugira ngo aguce intege abashaka guca intege kugira ngo abone ko uboneka atakintu kimwe ciza ukora ariko iyo urabishije amaso nyene ari positive nyene ushobora uraba imbere yawe tu uraba imbere yawe ugaharanira icyo ushaka gushikako hamwe ibindi byose nyene ugasa nkaho utabibonye iyo bishitse Mimi akaza umuntu akamuca intege avyifata gute cyangwa avyitwaramo gute iyo bishitse umuntu akanca intege jewe nca ndondera ikintu ahubwo nanje imbaraga inkomezi rero nkahitamo cya kintu kije kunca intege nkahitamo kugisuzugura urumva nkagisuzugura nkacereka yuko ahubwo ahantu catumbereye cihenze cakubise swata kabisa nkagisuzugura hama nkabandanya urugendo rwanje kuko ibiduca intege birahari kandi ariko n'ibindi bidutera amakoraje n'ibindi bidukomeza birahari bitamwe re kuraba ico cya kindi kinkomeza gusumba cya kindi kinca intege Mimi ndavuga ati bivanye no gusenga cyane turabona yuko uri umuntu ukunda gusenga uno munsi novuga yuko hagaragaye stat ivuga ati hari abantu nabo batangwe kwitwaza amasengesho batangwe kuja gusenga kugira barabe nabo ko bo bivyamamare canke bo bamenya uno munsi Mimi novuga yuko hari abamukunze bivanye no kuntu akunda gusenga akunda Imana akunda kuvuga Imana ntitwinjire muri vie privé y'umuntu uko tubibona ndabivuze ko tubibona acagaragara umuntu avuga ati hari abantu bariko baritwaza Imana bariko barabikora nk'uko uriya yabikoze kugira bashobore gutera imbere ico kintu wowe ugifitiye ubuhamya nka Mimi abo bantu mukora umwuga bariko baritwaza Imana cyane kugira bagaragare cyane ikintu cya mbere ni gute ushobora kwitwaza Imana kugira ngo ugaragare cyane sinzi icyo ubushatse kuvuga kuko kuvuga Imana ngo Mimi ngo vuga Imana asenga cyane ese gusenga cyane nukuhe cyangwa kuvuga Imana cyane nukuhe nuko mu kanwa kanje umwanya wose nawe ndiko ndavuga Imana kankubwire hari abantu bavuga Imana ku munwa ari ugasanga ibyo bakora bihakana Imana bihakana nuko iyo Mana bigeze kuyimenya rero sinumva ikintu umuntu yo kwitwaza kugira ngo ashobore kugaragara cyane ahubwo kugira ngo ushobore kugaragara cyane sinzi kwanza ni kwamamara cyane nuko hari kugaragara mu vy'Imana atari vyirumwe ko mutere ufise indi target no kugaragara mu vy'Imana uvuga ati ivyo ndimwe ahubwo reka nkomeze kubisenga muri no Mana kugira bikomeze kugaragara neza aha uko kuntu rero bivuze ni kugaragara kuri ino sinyene mu buryo bwa filme gacha witwaza Imana utayirimwo ukishira muri babantu batwaza bakunze kuvuga ngo batwaza ibitaba Imana utabirimwo aho nyene nta cyambere ntuburimenya kandi niyo Mana ntuburayimenya sinzi icyo ubushatse kugushikako kuko Imana ntibayigajya kuryajya uracumva Imana ntushaka kuyigajya uko ushaka kuyitwaza uzi ko muri wewe itakurimwo nawe utayirimwo urumva ugasanga bikubanya amazi ahubwo ni byiza yuko ikintu kiba mukirimwo nimba uri mu Mana ukayibamwo neza nimba utanayirimo naho nyene ntuyibemwo nyene ukaba uko uri nyene rero abo bavuze uko sindi cyo bashatse kuvuga ubwo nzogenda bambariza uzomenyisha asha ni kubabaza kabisa kubera ko barinze bavuga ikintu bano bantu sometime ndakurikirana ibintu vyabo ugasanga nyene ndahakura amakuru buke ugasanga donc ahubwo bashatse kuvuga yuko wenda kugaragara kwanje ari kubera ko ni wewe mu bisanzwe wewe utarakina filme twari wewe wari usanzwe gusenga pe ntago watanguye gusenga kubera gukina filme hari abantu rero babona yuko ivyo wakoze umva yuko nabo babikoze boba nkawe
ariko ndi navyiza nibaca mu murongo naciyemo nakabuza batazobishika ko nabo uno musi Mimi nta kibazo bafitaniye n'abandi basineyaste bagenzi we jewe oya nta numwe dufitanye ikibazo tubanye neza duruka kubona sinzi ko ari gikorane sinzi ko ari concert mwari mwateguye kugira umuntu aje muri rya concert nimba ari gikorane hasabwe iki cyari gikorane tumire kugira ashobore kuhagera cyari gikorane cy'umugwi witwaye neza family rero yari for free kwari ku buntu kwari kuzugasenga abasineyase benshi bari bahari ba Vera ba Mede ba Giti ba Kado bari bahari pe nayo majambo yatanguye kuvugwa after yakijya gikorane batangura gufata isanamu muri kumwe muri abasineyase ati bano bantu bajanywe na kamwe bimeze gute erega star boy n'abasineyase bo nibasenga erega barasenga kandi erega ibintu byo hari ibintu rero ibintu ngo hajya ngo amede ngo hake gusenga hari ibintu rero bigoye sibyo bafata abantu barafata ubuzima bwacu busanzwe bwo mu buzima busanzwe bakabuhuza na film ariko ibyo bintu nta namwe bihuriye n'akazi nta kujya wava ku kazi sibyo naho ujya utonda mu biro kana ukaja ku kazi mu nyuma ukaja gusenga none ko badafata ubuzima bwo muri biho babuhuze no bwawe watashe mu rugo rero no kuvuga yuko abasineyaste abakinyi ba film n'aba Beri niho bari sibyo no kuvuga yuko ubuzima bwacu bwo hanze ya kamera nziko novuga buratandukanye donc buratandukanye n'ubwo muri kamera sibyo rero abasineyaste nyine inyuma ya kamera bamwe baraja mu kabare abandi bakaja gusenga abandi bakaja muri binabiriya rero nta gitangaza kirimo kubona baraje mu gikorane hari n'uwavuze ngo amede ngo yaguze ngo ikimodoka ngo cigiporoporo ngo agenda arasunika mu ibaraba mw'izina rya Yesu Mwameze ngo amisi imodoka ngo ari ngo gutuma yabika ngo akongereza ngo akagura imodoka nziza ariko njabe nabo mba nkubajije wabivuze ariko ibintu nk'ibyo sinabwo mbitebaho ndabiteba ko cyane ariko ngo amede yigura imodoka yiyo acavuga ngo yaguze imodoka ariko iyo modoka ukuntu ari nziza ku y'abantu nabo ntibashima erega star boy hariho abantu mu buzima bwabo amaso yabo yamabona ibibi gusa naciza yigera abona be nabo rero ibintu vyera babona ko vyirabura ivyirabura bakabona ko vyera donc biragoye kugira ngo bashobore kubona iciza mu maso yabo be n'abantu ushaka kubatebako giye kubatebako wosanga nyene wabaye nkabo tu okay turi kumwe na Mimi neza na neza mu bwa Star TV filime novuga yuko abari urugendo rero kwera ko filime gusaba ibintu byinshi dusa n'abaja ku musozero wa filime nibaza ko abakunzi ba Star TV bari kwadukurikirana canke ba Mimi bumvise igikenewe nuko Mimi bamusupportinga kwera ko Mimi nibaza yuko atakaza afise ka atari ko tuma asohora part 2 kubera ko filime iratwara amafaranga nakubwiye yuko ushobora kugaburira abantu wazanye muri filime ama déplacement amakamera amatara microphone na cyane yo gufata sound bisigura yuko aracakeneye ubufasha bwanyu nanje nama ndabasaba ubufasha kubera ko gusaba ubufasha ntabwo ari bibi ahubwo ni gukora ibintu bibi wowe tumusaba ubufasha ugakora ibintu vyiza hako ukora nk'umuntu ashaka kwigongera ko akazi ugasanga ubikoze neza nabi cyane aho wobikoze neza mu gihe wasavye izo sponsor yes nibaza ko muno mwanya tuko turaganira hari ivyo nabajije Mimi kenshi dukoranye ikiganiro hari ivyo ntamubaza kubera ko hari umuntu bivanye n'icari canke ntufa kumubaza ibibazo byari byo byose ari kumubaza ibibazo byinshi ariko mane shimwe kutafa kumbaza ibibazo umbaza ibikenewe Mimi numva shaka yuko woshikiriza ikintu wifuza ko bogukora muri no mwanya bakunzi ba Star TV abakunzi banje bakunzi ibikorwa by'iwanje nanje bientôt ndakwiza 50,000 subscribers ndabafite surprise ugenda usize amavuta ndabafite surprise dasanzwe bientôt ni nabakwiza so nibaza ko abakunzi bankunda nibagukunda ntibo bagize nabi numva nuko ntibo bagize nabi bankunde pe babikore bagushigikire kubera ko bira bino bintu turimo byo kwisi iyo niyumvira ibintu byo kwisi ko bizasigara hangaha banumva atamuntu reka gushigikira mugenzi bawumviza dread ogenda kazimo
buriya umushatsi rega abantu benshi imishatsi bari bayifise ari Noheho kera bari mosha tubandanye karagaciyemo karagaciyemo ariko burya kera je sinigeze mbona umuntu afise igipara nabona ba Petero bafise imishatsi ngana guca bwanwa bungana kuriya bashaka bakareka kuno kubusokoza mimi hari cyo nakubaje wifuza gushikiza abakunzi ba Star TV no mwanya bya duse n'abasose abakunzi ba Star TV kintu bashikiriza kintu cambere nuko nyene nukwinda bashimira cyane buriya dufise abantu badukurikirana badukunda kandi gufata umwanya wawe ugakurikirana ibintu by'umuntu turumva nyene ari umugisha n'ubuntu bw'Imana turabakunda cyane cyane hanyuma ikindi naco nyene mudushigikire mukomeze murabe ibikorwa buriya ibintu dukora Star Boy hari ukuntu usanga nk'aba star wambabarire nyene abantu bose baba star gasanga baragiye nko urahuye n'umufana par exemple uramugaye ko uragize ibiki ariko uriya mufana ugaye ko niwe yakugize umustar sinzi kucumva nago ari vyiza kugara ku bantu donc aba bantu badukurikirana nibo ba boss bacu nabantu bo kubahwa cyane rero turabakunda hanyuma mukomeze mudushigikire mukomeze murabe ibikorwa byacu mu bisharinge hanyuma mukomeze mudushigikire mu buryo bwose no kuvuga yuko abafise amahera bayaduhe dufise ibikorwa byinshi cyane amadiri babahereze dufise ibikorwa byinshi cyane twokoze ariko gasanga sometime turiko turabikora nko twavyifuza kubera nyene tararonka ama support sivyo rero mudushigikire mu kuraba ibyacu mu kubisha partager mu kubiha abandi mu guduha amafaranga nyene dukomeze dukore mu izina rya Yesu amen hanyuma ikindi naco mugire subscribe kuri Star TV abatarayikora mugende no kwa Mireille official mukore subscribe hanyuma mukomeze murabe ibibero vy'umuvyeyi antanda ko ndabazanira PART2 hanyuma akandi keza nuko filime ntaho yagiye bakunze dimanche izotangura gusohoka iyi dimanche rero yagiye ayica ku rubuga rwayo kuri VY'UMUVYEYI ni filime bakunze cyane rero ako niko ga surprise nende bafitiye dimanche mwe murarondera amamega kwiye izosohoka yes tunabamenyeshe ko ribati nibaza ko ari tariki 27 ntibeshe arafise ibikorwa bizobera ibintu byo abo muri Marta Hotel ya Marta oya Marta Hotel ni kuri Panoramique ni kuri source dinire ni igikorwa cyiza cyane nawe ne tumutera intege cyane tuzoje kumushigikira ribati tugende nanje niho nzobanze azoba ari kugwa vyiza cyane ni bimwe mu bintu novuga yuko ribati ari gukora kandi ni bimwe novuga yuko biri mu nzu ziziye kuko ribati ndamuzi kuva kera n'umuntu yamye yifuza gukora vyiza même si naho abasineyaste mu Burundi dukwiye gukora igishoboka cyose hakaza urukundo kubera ko nitwashiraho urwanko nawe bizogenda neza cyane urazi Star Boy nasanze umuntu nasanze umuntu wese umuntu akenera uyundi kandi umuntu agizwe n'uyundi rero umuntu nta muntu yama yikwije habe na gato niyo mpamvu ikintu cyose tworengera ibintu byose tukabirenza k'amaso tugashigikirana hajewe narayibonye muri lasma abasineyaste bose niho bari bose kabisa n'abafatira barabimbwiye rero narabonye yuko ubumwe aricyo kintu cya mbere n'umugozi umwe w'urukundo wa wundi sinzi ingene nona wita ariko ni mwiza cyane so abasineyaste dushigikirane dufatane mu nda urazimushigikiranye kuno biryoshe basi hari foto muri kumuzi kuno ziba ziryoshe rero sinshaka bigeno by'amafoto gusa by'amafoto gusa ntabwo ari byiza ahubwo nyene bije no mu bikorwa umwe afise igikorwa umve wo mushigikira nyene hawe tuya tuntu twa jaruziki tuya tuntu nagari twiza tuva kuri satani abe jaru ibikorwa gusa habe nyene kumva yuko wogira inguvu ndabonye ko ribatakoze reka nanje ngira inguvu nanje nkore okay reka nanje ndamushigikire kandi ni ndamushigikira nawe azoza kunshigikira nuko kubera ko icyo umuntu wese abivye nico asarura nico yimbura ikintu cyose nubiba urukundo uzokwimbura urukundo nubiba urwanko nabyo uzogwimbura niko bimeze kuri nose yes mimi reka ndagushimire nongere mpamagarire abantu ni Burundi Film Academy graduation
ni invitation bampaye ceremony izobera muri Hotel Source Dinire itariki 27 z'uku kwezi kwa 11 azoba ari bicika azoba ari ibintu bimeze neza cyane tuzoje gushigikirana. My name is Starboy the Ship. I like to support everybody. Umushigikire Mimi Mireille official ni go rubuga rwasangwa akoresha ibibero vy'umuvyeyi, film imeze neza cyane yarabwe cyane, tugiye kubona part 2 dukwiye kumushigikira rero muri gwa rukundo kuko nushigikira mugenzi wawe nawe uzoshigikirwa n'abandi. Murakoze, Imana ibahezagire cyane. Izina rya Yesu part 2 uyu mwaka nizorangira idasohotse. Ubundi nta n'igihe kirekire cyari gishize. Oya haciye demo zirenga twamaze mu gukwira muri uyu mwaka itegeza gusohoka kubera Imana. Thank you mwakoze kudukurikirana. We love you so much. Thank you too.